Ikirundi c'abarundi. Tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Umurundi wavutse ukisanga w'igitsina gore ugaca witwa umurundi kazi none ubu ntezabiruka bukira umudiridiri, umurondo, umuyabaga, umwigeme, inkumi cabura umukobwa. Jewe umumana canke umusongwe Ntafatiro Patrice ndi niteka ntangere ryo kukuramukanya urukundo n'akanyamuneza kuko no munsi kuwa 8 ntwarante 2020 ndamutse ndakwipfuriza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umugore. Wewe mudiridiri utadidinganya niyo udedaguzwa udiririwe. Wewe murondo w'umukondo utibiye urondo ukuri kuvuga icira inkonda. Wewe muyabaguyaga akayaga k'amahoro kagasaga gahuhera bakumva. Wewe mwigeme wigemage mugeme indero kama ugacambirirwa nico. Wewe nk'umukuma haruga kuma imiryango isinzi zana ibisabisho ngo itebe habu watowe na rugira umusore waya gusobokane. Cabure mwijambo rimwe wewe mukobwa amaboko akomeza akaranga k'imico kama y'u Burundi. Nyumviriza neza kuko no munsi na uguhariye kuko ahangiye kukubwira kuri ndongozi naho ubona ukingana uko kanatsinda. Patrice Ntafatiro yakira umugano ucibwa Burundi bwejo nawe urubwo Burundi kanatsinda sogokuru yatambutse avuze ati ubuja gushabura tagati igiti kigwira iyo gihengamiye igiti kigororwa kikiri gito agapfizi kazobukombe kivugira ivata hanyuma nanje mu ngoma nkaririmba ntindero y'umwana iva hasi. Ino ni ikiganiro cha 38 c'amayagwa kikaba kibaye ikiganiro ca kane mu ntambuko y'ivyese. Ikiganiro gikurikiye cese nisi umupfasoni w'indongozi co ku munsi mpuzamakungu w'umukenyezi kuwa 8 ntwarante 2020. Nkundira ndanje ku kirundi c'abarundi ari ingonde inkingi 8 zibanda ku kahise, ku mayagwa, ku migenzo, ku ndonda ntara, ku ndimburo, ku nyandiko, ku bumenyi bundi no gukundisha Burundi. Ugusaba no gutera ikiganiro bicishwa kugitega arico kibambo kandi ariyo telefone ubusa rimwe amajana 613 amajana 981 2237 canye kwikete muravyo muvugangoma akabehe yaho akaburungu fre. Itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivi c'amayagwa intambuko ya gatatu ivyese isemo ya mbere imisi mikuru kibiriraho iburi rya mbere umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi umuvyuka wa kane umwigeme w'indongozi canke umwigeme azoba indongozi. Mwigeme w'indongozi nkeka wumvise ko uno munsi uri hejuru ari wewe ndondo ubwiza bw'umubiri n'ubw'umutima ari naco gituma ndakwise umwigeme w'indongozi. Urantegera neza sinza kuvuga umwigeme se canke nyina ari ndongozi. Mvuga wewe mwigeme w'umurundi kazatana hamwe urigeza mugabo bitebuke kibina ciza mu minsi iri imbere uzoruhira kuba indongozi. Ntavyuza ubu kuko kazoza n'ikinyegezwa mugabo urashobora kubona ico uzobejo kuko ico uzobejo ukiri uno munsi. Ivyo nivyo kuko nta wamura amababi y'umuremera ku murehe canke ngo ashigisha amashami y'umushonge yayashe ku mushungu. Mu majambo ajanye kandi yumvikana novuga ko sogokuru mu guhwera yahwanije amajambo aho yavuga ati iranura ntishirirenda kanatsinda nta wamura imyembe ku mavoka nk'uko atawo kondagura imyumbati ku myungu canke ngo asorome ibisunzu kubisahira. Aha mwigeme w'indongozi wamaze kuzirikana ko kazoza kawe gafise mu minwe kuko imforo yako n'imfato y'ivyo uri muno munsi. Gutyo uheze wiraba utisiga inkore ku maso wiraba ukuri nyezi nutisuzugura ahubwo wisigura ukusa. Gutyo uheze wirabe wivuga ukuri usanze ufise ingeso ziteye isoni uzisukure zihezirende ube mweranda ronderwa igitondo n'umugoroba. Gutyo uheze wigenzura ukumeze uzindutse mu gitondo canke ugorobeza ku mugoroba uryohewe kuko urya n'indya y'indyozi canke urya ibidakaranze kuko ntugire ngo ni vya bose kuronswa n'ivyo bitarunze mvuze. Gutyo uheze umenye icitegereza abakunzi bakuzi kuko barundi naho bogusi baba bakuzi ingiro n'ingendo. Ngarutse kuco uzobeje ukiri uno munsi nokubwira ntakekeranya ko umwubaha umupfasoni Denise Bucuma akaba umutambukanyi w'umuhisi nyanicubahiro Petero Nkurunziza aho yaciye hose imbere yo kuba ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi burya yari n'abarundi. Imico n'akaranga vyamuranza ari n'abarundi mbere n'ubu bikaba bikimuranga burya nivyo vyamuranga yiga mw'ishure ry'indabigisha Busiga hadasigana imivyira ahubwo hasigirira imico myiza n'imyeza yezeza ababucumide bahize hakabaha ibanga ry'ukuba abafasoni n'abavyeyi bibanga.
Ngarutse kucuzobejo ukiri uno munsi no kubwira ntakekeranya ko nyene icubahiro mwubaha umupfasoni Evangeline Ndayubaha akaba umutambukanye w'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Ndayishimiye Evariste Imana imuhangaze ku ngoma y'u Burundi yari n'abarundi aho yarya umutima amenya akaba umurinda atari umurinda akazi agaca mu masase na vya muzinga agasanga umugabo mu kibira bakayaga umutima uri munda kuko sogokuru Ndemera aho yahwereye yambariye ko impongo irahotora ihigwa kandi uw'Imana ishasha yimuhisha mu karimbi kandi hama haharuye ngo abarundi ntibarengerane. Ivyo ndabivuga uko kuko mawe Binyongori nawe yambariye aho nubakwa ko aho nzobona umugabo wese yiyubasha kubahwa abafise ahataha hiyubashe. Mawe yongera ati umugabo wese afise amabanga nyaya abafise umugore yacako kuko nta kumugabo zirasha abo umukuru w'igihugu nta mugabo n'umugore bateka inkono zibiri bateka imwe bagateka ibidasha ngo uwo mugabo abo mwizigirwa n'umunsi w'igitangaro. Mwigeme w'indongozo havuga ngo nakwibagiye canke ngo nubusaza bwanyi bagize ivyo mvuga. Ihibambewa aha nicugwehe ndiko nshimangira nkumenyesha kwica uzobeje ukiri uno munsi gutyo rero ngo umenye iryo uvugira ku rurimi n'iryo uvugira ku mutima. Ihibambewe nigira uwejo nivugirira niri ngo umenye aho uhonyoru uhahabukijwe naho uhemera uninahaza ubuzima Imana rugira inka n'ibibondo yakuragije. Ihibambewe nitandukira utuntu n'utundi ngo umenye ko Burundi bwejo buguhanze amaso we mwigeme w'indongozi kuko ubaye je n'abarundi utavyiteguriye igihugu kizogwa mwisanganya kuko nyene icubahira umugabo wawe atagira gihanura muhira. Abagabo turakunda kwishira heza ngo nitwebwe tuganza mugabo ndakurahiye kandi abikwibukije we mwigeme w'indongozi umugabo adahanuza umugore muhira bigikoko kuko Imana yarabahaye agatima ko guturuza ibihurumba no kuyongesha umufugutu waturira gusumba umufugutu w'ibirunga bizimanganya igihugu bikakigira umunyota mu kanyisase. Mwigeme w'indongozi ntukagire ngo narize none ni jewe nzobogora igihugu mpakanya gusa ndiko ndaminuza amatsinda nanzura. Mwigeme w'indongozi igihugu ntikigarurwa n'amashure n'amapeta atahandi yari bwaboneke. Igihugu gitungwa n'umutima kivyeyi urangwa no kwitsinda nta muntu akundana yabuze impera y'ico gikorwa ciza kanatsinda dawe ndi murigo mu guhwera giturumbuka yatumutse avuze ati neza yiturwa iyindi ukora iciza ukagisanga imbere umugore muhorakeye yahaye indara Imana. Maze dawe aheraheza avuga ati urakora ikibi ciza caheze naco kirazira ko gihera kuko nta muntu yamaze abantu yahejeje neza ntaco ri ku mutima atari yakoze ngo ahonye bavubikira umugami Imana yarabahishije mu kivumbi ko no mu mufugutu uwo mwami kazaza gucibwa umutwe abasigaho nka bose kuko Imana ntimarira Imana. Mwigeme w'indongozi ntukagire ngo ndi mwiza ngo ndacambirwa amaso yose ahindukira kundaba none jo nzokobwe bitagenda nze mu rugo ruterereye umugabo twubake rugume ndamuhanura b'indongozi nyayo. Nyokura vyara data yitwa Nkatsari ngo niwe yivugira ko umukondo utibi utabuze umukobwa kugoranwa. Ngo Nkatsari yavuze kandi ko amenyo y'intaragande ntabuze umukobwa kugandira mu nzu akagwa mu ruzu yavyaye umugabo yamuhakarikishije umukobwa w'akaguru karubusa kuko umugabo n'umwana bwana rabo umugabo yatamukika kijambo. Naho mazi yo kwitega sazira haziko umusazi w'umusazi asa no mu vyiro yamusimbanye. Muroro nkwerararabwa nk'inkwaru ukomi kaguruka nkahari utabona akazopfa ari impi n'amabere uwirabura tsiritsiri ari mu rugo avyaye gushika kuri ndabayobewe. Mwigeme w'indongozi ntukamena amatwi witwaza ngo ntiwize ntuzi gusoma no kwandika ibitagira mvura vyanditswe n'abazungu n'abandi bakoroni nkabo. Mwigeme w'indongozi ntukangora umbwira ko utagira ubwiza kandi uzi neza ko sogokuru yavuze ko intori igwa kure kandi gapfa nabi. Mwigeme w'indongozi ntukantesha umwanya ngo ufise bisumbi kivaho hose ugomba kumbarira ko atatunga ufise uva ukamuka mu muryango mubi. Ikintu conyene mwigeme w'indongozi wombwira nkamerereza ngaca ndakubwira ngo uze dupfukame tubisaba Imana rugira inka n'imibondo naho wovuga ko utagira ubwitonzi burangwa n'ibanga ry'ubupfasoni busasigwa indava na zina muntu wese agukubisa ijisho. Ikintu conyene mwigeme w'indongozi wombwira nkaburanirwa nk'umupfuma apfanwe n'umuntu naho wombwira ko wiyuntuye atamico kama y'u Burundi ugira nayo ikabirangwa no kwisonera ukubaho guca bugufi n'umwete w'ukunda ibikorwa nico guteza imbere. Ukabura umukobwa akaguru karabaye butazi gusukura aho urara ngo umenye ibitaha muhira kwa so wawe uzobimenyeshwa n'iki niwashika kwa mwana wa Murundi. Uri gitandira ukabanjana n'abaje ugahengera abo muhira bagiye nawe ugafata inzira ukarorera kubwirizwa muhira none mu rugi wawe uzororera kubwirizwa nande kandi hari hageze nawe kubwiriza abandi.
ukaba igihumbu harageze kupfukama Imana ikagucisha kurujo rushushu ukaja mwitanure nk'amatafari urwo ruhu rw'ubuhumbu rugahinduka ibara nk'amatafari ahiye nyene ataba gisuko yahora maze ugasa nitegura rihiye uruhu rwa mbere rukagenda amazima yongo ngweje uzoba indongozi bushitse. Mwigeme w'indongozi erega wavukiye kuba indongozi kuko nta mugabo numwe atari indongozi. Abo mukuru canke abo muto, abo indongozi canke umuyobozi, abo indongozi kuko uyimugize kanatsinda nanabivuze nta mugabo iwe zorara zirasha yabaye indongozi sonegwa ikubahwa. Aca binera none ni waba ushaka kuzokubakana n'umugabo uzogira inera nonezerwa nuko woba urahesha hakiri kare kuko urongowe n'inera ukarongorwa n'inera wewe ucuba indarukazi. Numva ico gihe atakindi kintu norenza ko mwigeme w'indongozi ciza nuko woba indongozi ubunyene ukiri indongozi aho nyene ukiri muto. Murundi wavutse ukisanga uri igitsina gore ugaca witwa umurundi kazi none ubuhejeje kuntegabira ukaba ukiri umudiridiri umurondo umuyabago mwigeme inkumi cabura umukobwa. Jewe umumana canke umusongwe ntafatiro Patrice ndi niteka ntangire ryo kukuramukanya urukundo n'akanyamuneza kuko no munsi kuwa 8 ntwari 2020 ndamutse ndakwipfuriza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umugore. Wewe mudiridiri utadidinganya niyo wodedaguzwa udiririwe. Wewe murondo w'umukondo utibiye urondo ukuri kuvuga icira inkonda. Wewe muyabaguyaga kayaga kamahoro kagasaga gahuhera bakumva. Wewe mwigeme wigemageme ugeme indero kamu gacambirirwa nico. Wewe nk'umukumaharu gakumakuma imiryango isinzi zana ibisabisho ngo itebe habu wagomwe na rugira umusore wayo agusobokane. Cabure mwijambo rimwe wewe mukobwa maboko akomeza karanga k'imico kama y'u Burundi ndagukengurukiye ko wanyumvirije neza kuko no musi na uguhariye kuko hampejeje kukubwira kuri indongozi naho ubona ukinganuka kanatsinda Patrice ntafatire raciye umugano cigwa Burundi bwejo naho urugo Burundi bwejo kanatsinda sogokuru yatambutse avuze ati ubuja gushabura tagati igiti kigwira iyo gihengamiye igiti kigororwa kigira igita gapfizi kazoba ubukombe kivugira ivata hanyuma nanje mu ngoma nkaririmba ndero y'umwana iva hasi. Cari ikiganiro ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatira.